go. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, Wiloni, fresh sana kwa kwenye Friday ya kujoegwa, ya vendredi ya kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out, kabos for real. That's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi nyene ndakuzanira umutumire ubushaka kumenya ubuzima bwiwe, carrière yiwe, n'ibintu asanzwe abayemo. Ni ya vendredi nyene ndakuzanira wa mutumire ashobora guha inspiration mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ejo canke hirya ejo ugira ico uhinduye mu buzima bwawe biciye muri hangout. So today ni honor kuri kabos for real. Uyu munsi umutima wanje uvuryohewe cyane kubera yuko uno muntu turi kumwe amateka yiwe nayamenye kuva nkiri ku ntebe y'ishuri. Amateka yiwe nguma ndayabona uko imyaka igenda irahindagurika. Uzotinye wa muntu uko imyaka igenda niko agerageza guhinduka kandi akaba the best kuri we wenyene ndetse akaba na inspiration kugwaruka gwinshi. That's the reason why uyu munsi navuze ati reka ndamutumire mu kiganiro hangout kugira dushobore kuyaga byinshi bitandukanye. Yitwa Arsène Bucuti. Mvuze iryo zina Arsène Bucuti, wewe ndisuye santa yuko mu mutwe wawe ari akantu kaza kugira hari akantu kaza kubwira ati uyu muntu ndaza amateka yiwe, hari akantu kaza kubwira ati uyu muntu ndamuzi muri kote ya MC, hari akantu kaza kubwira ati uyu muntu ndamuzi mu maclip, hari akantu kaza kubwira ati muri marketing ararenza, hari akantu kaza kubwira ati Arsène Bucuti wumvise the way ijwi giwe rimeze muri sport birarenze byatari. Jewe siningabwira nshobora kubwira amateka yiwe, peut-être wowe ayakubwiye urashobora kuvuga ati aha ubu ni Arsène Bucuti batumiye muri hangout. So ladies and gents, kwa watu wenye hawasikii Kiswahili ama Kifaransa ama Kirundi, leo ndajitahidi kuongea katika lugha mbili tofauti, Kiswahili pamoja na Kirundi, sababu Arsène Bucuti ni semaji la Yanga Africa. Arsène Bucuti kule TZ, kule Tanzania mnajua kuwa ni mtu sio wa kawaida. So tajitahidi kuongea Kiswahili ili watu wa kule TZ, watu wa Tanzania, watu wa Dar es Salaam, watu wa Shinyanga, watu wa sehemu tofauti kule Tanzania mfurahie hiki kipindi changu mimi na Arsène Bucuti. So ladies and gents, muvyo byanyu twakira na karoro kenshi, twakira ne vibe ya hatari. Kwanza Arsène Bucuti wenyine sanzwe yifitiye vibe yiwe, sivyo? Tumwongera indi vibe hejuru kugira twama twakira abakunzi bacu. Arsène tugira gucanye, tugira guca, turagiye. 1 2 3. Foreshi. Papa Arsène Bucuti bikwa. Ajemeze neza cyane. Papa Vidal. Papa Nadal. Bacha bita na Vidal. Nakubad. Ayo mazina kwanza yaje gute? Kwera uko ngena mazina umengo ni Kiespanyola ni kitu gani? Abana banje bitwa hariyo nk'uwitwa Umugisha Nadal, Président we. Yeah. Muri Umugisha rivuye mu zina rya pare wanje haba Umugisha. Nakwiye ko hari Umugisha. Okay. Mugabo hari amazina y'aba best friend wanje. Nice one. Bo na Nagisha nibaze ko babizi. Ariko ndafite umwana witwa Manirakiza. Yeah. Kubera ko hari umuntu yafashije muri journalism witwa Manirakiza. Yeah. Yaratwara FPA. Nibaze ko hari umuntu yampaye chance abandi batari bwabo. Okay. Igihe ndakora yo 2010. Yeah. Nibihangange mwumva bari bakomeye muri FPA bajya bose twaricaye ku ntebe. Yeah. Kandi nari umunyeshuri, nari umwereza niveau d'étude yanje. Ndafite witwa Potion. Muri football yaranyizeye cyane bituma bitari nyizera. Kubera ibintu twakoranye na witwa Manirakiza. Yeah. Ndafite no twahuriye mu buzima busanzwe. Nawe witwa Manirakiza muri sport. Okay. Ego mchamake mazina Nadal Vidal. Nadal no gisigura. Nadal mu tennis. Yeah. Ama Nadal kiva muri Nadim na Arsène Bucuti. Okay. Ego bitanga Nadal. Nice one. Vidal nawe urumva no mukinya football. Mpeti wanje nawe yakora mushapu azomera nka papa wiwe. Vidal nawe n'umuntu ataguma hamwe muri football. Afite ishaka ryinshi mu fight. Nabwo tumpeti wanje rero ko banka Vidal bana bafite ijugu. Kandi umpeti wanje no mu fight akweri ngira na kubya amateka yiwe n'umpeti ntajyama mu muhana ntagira na vacances. Iwa kuna kupuwa muhira. Personnellement nari sûr certain yuko ayo mazina wayakuye muri bivuye na inspiration y'ibintu bya sport. Kubera sport, kubera uri muri domaine ya sport. Jewe nkiri muto nakuze numva abana batwangana bitwa ba baby 2 bitwa ba Vardo kwa Theodore Ntunga. Nanje ndavuga nti nanje abana banje ni bavuka nk'abandi mu journalist wa sport. Yeah. Ndanzo bita amazina y'abaki. Okay. Yego ariko ubu nibaza ko nibyashika nka byankwa gatatu
izina ry'umukinyi w'umurundi. Nice one. Ikibazo cyaguma kize ngaho. Boissy, Vidal ndamutazira Boissy, canke Giberi, canke abakinyi b'abarundi ndabaha agaciro. Cyo bari ikintu kirenze cyane. Ikibazo cyane cyo kwiki utabisa amazina y'abantu. Nazonyiza cyane ba Cedric bandi bose. Merci beaucoup. Yes, izina rya Arsène Bucuti nkuko nabivuze muri introduction y'wanje kuri jewe ni izina nubaha cyane, ni izina peut-être bimaze kugira ico rimaze kubaka muri industrie ya côté sport, industrie ya côté marketing, industrie ya côté y'imyidagaduro muri rusangi. Ndifuza kumenya reka ndaguha umwanya wawe muri résumé utubwira ati Arsène Bucuti ninde, Arsène Bucuti yavuye hehe, Arsène Bucuti this time around en gros ninde. CV Arsène Bucuti. Cyo nitwa Arsène Bucuti nkuko wabivuze, navutse tariki 21 y'ukwa gatatu 2022. No mwaka nanje wo muvyeyi wanje wambwiye mpora nibaza ati petete ngira urambesha umwaka navukiyemo kuko maze kubona ibintu byinshi cyane. Navukiye muri zone Kamenge bita mu Mirango. Yeshi nubwo bazi ko navukiye mu Gagara ca mu Cibitoki sivyo. Je navukiye mu Mirango mu Kamenge. Ariko igihe abaye gwiyimono 93 barambwiye ko wari umuboyi wacu witwa Selemani yanyita Saddam Hussein kuri Arsène ryamugora iko reba nkungishije arashikana ibintu bito ko bajoja garaho hari muri sisi mu Gagara kwanje Jimbere natanga amapemi acaragenda rero kugwana mu mihari nyene mugabo manifestement no ko yapfuye mugana avuga ko uyu muntu yakingi ubuzima bwanje bityo abavyeyi banje mama yigisha kuri basa bano mujene marié atanguye akazi muri 91 hama 93 akabugwimo papa nawe yakora muri Brarodi amaze imyaka 30 kuva muri 87 gushika 2017 urumva umuntu yasigarana abana yabajiwe cyangwa tuvukana dukurikirana dusumbana inane 3 mois yitwa Belize nitwe twasigara muhira rero navuye ko rero naho navukiye hama 93 94 naba mu Ngagara muri 4 no muri 2 gushika 98 rero ndaja kwa muri zone Cibitoke gushika muri 2003 niga muri 3 muri primaire narize gatondo muri 7 bita kuri Makumbanya manja kwiga 6e kw'ishure bita École de Musaga 2 ndavayo rero nja kwiga ku Cibitoke kuri lycée yari ku mu professeur yitwa mu directeur yitwa Gasamagradeo n'umuntu yahundishije inkino uko yari mu sponsor yaje mbere tubanye aba sponsor bashikira inkino za basket na football mu Cibitoke na volley ariko ikintu cantangaje yari umuntu tumenyeranye ariko bashitse kwishura twarambona atagiye kundira imisaya isura nyereka sura ya kazi ndiga rero kuri amashuri kwa mabakinyi ndabandanya niho nko mu 9 natangura byo kunda amakuru y'inkino mugabo nkabona ko atabushobozi mfise bwo gushika kuri ntabwo ko ata diplome nari mfise mugana nakunze radio nigasiziye niho radio isanganiro yavuka narumva aba journaliste batangwa ndanabazi Stanislas Umwera mu Gifaransa prime de kumagenge mu Kirundi ntasha narumvirije radio cyo bakiramva baje gukomera mu nyuma hari nabo twavuye dukorana nari kubwiye ngiye kuvuga amakuru ya sport muri rédaction kuri RPA après 7 ans hama 2004 ndibuka le 12 juin narumvirije amakuru y'inkino ku isanganiro nyene yari radio préférée ya Coupe d'Euro bari baravuga abakinyi bose bakinyi Coupe d'Afrique Coupe d'Euro ijyanye twa match ya mbere Grèce itsinda Portugal narayiraje mbe mu ascolta no bita muri Saint-Exupéry ndakunda bwa nanjye nzoba nka Bedi François Ndondo niyo mu journaliste ico gihe bariko ndabasharishimiye batonisaba Imana nazo ati Ndondo nuva ko vraiment ni touch yanje wa twa federation ya badminton za 2007 rero ntangura kuza ndatanga amakuru 2008 uko nivuga ko inkuru ya mbere natanguye ari Louis août 2008 inkuru ikomeye izindi natanga amakuru bisanzwe kuva 2007 yari equipe nationale Juventus ya basket iri mu baroko bitwa ba Didier Maron bitwa ba Nino Parfait bakaba bagiye muri gukina n'ababigango Patrick n'abaregis gatatu bagiye gukina muri Juventus witwa Colonel Bantoza Matsara Isoma yari vice president Febabu
hama nanje ndayandika ndabipiragiza mu radio abantu baravuga ko turonse umujournaliste wa basket rero basket igiye kuziravugwa kuko Jean de Jesus Nduwimana we yarahagaritse muri CCI bagiye kwiga Kenya usigara na ndumu journaliste wa basket après haraje abandi nangura kuzodagira ibintu by'ama top 12 abakinyi 12 bakina neza batanu ntanahengama ndabikunda aho nkina muri deuxième division hama sinari ninde tukuja muri première division kuko navuga ati none jewe nifuza kuba umustar muri basket baje bastar nanje ndabavuga bakama agaciro tugapowana nta kamaro reka nibere mu coach Tawo mukocha ni star. Wewe na coach basket. Okay. Urumva? Mugabo sinavuga ko ni muri iyo generation nari meilleur gusumba abandi. Okay. Mugabo muri batanu canke sinari uwa mbere ariko. Hama ndabo mukocha bigacamwo. Hama rero ndashika za 2009, 2010 ndaja kuri RPA kuvuga amakuru muri redaction. Nabo ni bari babije navuza inkuru yanje yaciye muri redaction ntaraheza secondaire. Inkuru ya mbere nyuma ya sport nkayivuga hari le 30 mai 2010 Coupe du Monde Gombe. Ndavuga ama retransmission. Hama ntabantu batangura kumenya uko nyene bana ba journaliste abitwa ba Steve Derek baramvuga uko natanze amakuru witwa Singarama micro dimanche bakaza baranyumva. Ndateba ndabimenya. Ndabimenya chaque dimanche ndakuva amascore. Rero nuko nabaye mu journaliste wa sport 2011 rero hoho byari ibintu bikomeye witwa Steven Zegamasaba aranyizera ambwira yuko twakorana byerekeye kugura ama agence ya smart mu Burundi ntihenze ico gihe nafise isoko rya 12 million nararonse isoko ryatumye mara nk'ukwezi ntaja ku ishuri abiga mu kangahe niga mu 13. Okay. Ndacanganika bamaye 12 million hariya kuri Gardino rino bafatira amabisi yo kuduka ico gihe. Binanira kwicara binanira no guhagarara. Ufise 12 million muri yo. Kora nari kibamba ntaremenyera ibintu byo kubika amahera nayo bikije muri poste. Tege muri poste yabikije lendi yashika ko nka sambiza. Mugabo bo bari bazi ntibari bazi ko bambiki. Ndagira evenement cyo genda telefona ministre nyene imigabo yari umugenzi. Fisi myaka 19 ministre yari umugenzi wa sport. Ndamutelefona ndamutire kwa Stella arambwira uzoyishira mu bitoro nugira ikibazo kasha ndafise ntwara champion Mutanga United na coach wa Brian ari coach Jean twa Claude Gatuzo nani abemere mutwaye bambere nzoba turishikiruri ndabatware ndabahidiri na Young na Imbe na rero na chemba no MC le 30 septembre 2011 événement smart tiraba 6 vyatari abana twaye ba journaliste 69 nabaha sambarsa yari menshi cyane. Rero ndatangura rero marketing na sport. Nice one 2011. Nangura kubona ko byari byo kuja no kwiradio no gutumwanya. No kuja ku ishuri kwa takamara bifise. Mu directeur wa Prote yavuye amamagara amhanura bene witwa Marcy yapfuye okuri libre no witwa Desire tumwana mu journaliste. Bati uraba umaze kwezi utaja ku ishuri kora warosa mahera ndaba usubire wige. Ndasubira kwiga tabandanya ndaheza n'ishuri. Uranyumva? Kintu cambabaje kweri Jess nanzi biharuro. Okay. Concours 0. Muri 10e vo byarapfuma. Muri 13 eba. Bituma mwishuri narabitoye. Ariko muri exeta nabuze amanota 2. Sinzi uko baharuye nabi. Kubera ibiharuro byarangwa abana je biharo no mwasi wanje. Ariko bavuga ati reka tuje kureklama turabe baharure neza. Muri sizi narareklama nyongerane mugabo narabuza mu 13. Nimba narabuza amanota mu Kirundi uko sinigeze ndayabona. Siguro ko ata diplome d'etat wagize. Oya, abashatse kwereka yuko ico gihe hari haje ryategeko rya Jireni mubona. Mujya kuje 50%. Wana basi. Ariko je dream yanje ntikwari uko urumva ntikwari n'abana hejeje masuru 13 isawa après nyina ci mu myaka 2 narasenda kora exeta umunsi umwe wa kabiri nka mission na Vitaro hanze. Bisigura ko ishuri ni ryari priority yawe gose canke target yawe yari yo kuvuga ati reka nabona yuko ariko ratumwanya adolescence umuntu wese afite adolescence yiwe
umugabo rero amaze kubona umunsi umwe umuntu usumba akazi ankankamiye canke ambwiye nka remarque aje ngo atereka nje kwiga universite kweri ndavyiga nyene kugira ngo nkumumenya pana kugira ngo bizongira akamaro oya ndavuze ati je gusa ndabimenye ivyo bintu basi mugabo no professeur yaje naragenda kuri Equateur professeur akwigisha marketing pratique bayita théorie ngaje kuri pratique ndamubwira professeur uvuze yuko publicité bayikora pour informer pour communiquer mugabo wibagiye iki marashobora publicité kuri abaye contre publicité ngucina nakibuze nani ngo urumva c'est pratique muri université nawo ni nasiyo guhura n'ibiharuro muri business administration urumva kandi rero gakunda guforcing ikintu chance gishoboka kirashoboka kirashoboka ikintu cyananiye mu buzima ku isi ebana ibintu matematike kabisa mugabo ibindi byose byarakunze ndoto zanjye zose zarashitse ubunye uri muri Vitalo ni muri charge marketing muri Vitalo cyangwa kwivugira Vitalo kandi ni ikintu ciza cyane mugabo imyaka 10 aciye 10 ans natanguye kuja 2015 le 3 décembre bando krise nabanje kwanza muri Diaridic 2012 nari ku muzungu Lionel Kazina n'umuntu mugenzi twanahuye 2015 rero nakubwiye portion nkunda wo ari mu ntara ya Ngozi twakinye match amikari ya message na Vitalo kubera twe tugitangura radio 10 ya bita Boja FM nije nari byitwa ko c'est connaissance muri sport abandi bari muri stage ba Landry na ba Alain ba Elvis byitwa ko ariwe generation kuko nawe yaje nyuma yanje atanga 2010 muri Salama abatwara ari ya ruguru we na namuja mu nditwa loko kwa portion Ngozi rero haca match ruturunga nana huje Vitalo na start time twanoje bizima umuntu nkunda cyane wa BTV Jimbere zataretse bati umuntu nanaraze marketing nta kuntu twomuha Vitalo cyo rero za 2015 ntango gwemba 300 hamwe radio sinashika navyito ko ndi mu wambere ndavuga ubuzima no kweri ntangura yo kugira marketing ya Vitalo ngira promotion ma radio ntaranze muri contrat kwa hose Vitalije ndayiherekeza naragereza uto Johannesburg ndagenda muri Kongano biti Fizi Baraka ngira ntahuzi ndaja henshi kile nasivye rimwe muri Gabo barantelefone amatara yacitse ko naba mu Rumonge amatara yaracika ngenda gushaja kuri banki nkarindira yuko telefone jamu aratelefona barambura abandi baja Gabon urumva chance yo kuja Gabon umuriro no wakwikije urumva bo muragira rudo domicile bakasura amatike bakabahamagara naba ruguru rero Vitalo narigiyemo gushico bya 2018 Vitalo Benjamin avuyeho 2020 barangarukana muri ya poste nyine ya marketing naho ndarayokipa 2021 ndademissiona nja kuba chef marketing wa basket abafana nyine birababaza kandi byari byumvikana ndaja kuba chef marketing basketball irikira narafashije byinshi muri kukurumva ujeje marketing wakorera institution ndamdira ama sponsor menshi hanavuga byinshi yuko ngo yaragiyemo wari president wacu baramuko aratanga imihoho mugabo twebwe urumva turabakozi bato on execute cyane gose ego hama rero imbere yuko habizo ngona zo muri basketball nasuye muri Vitalo nagiye kuraba tarabu mu Buyenzi rero umuntu w'abantu nko abantu bagizwe je nja kuraba tarabu canke fise amaculture y'Islam naho naramusiya nja kuraba tarabu rero camura na Selemani Hamisi ari secrétaire permanent muri ministère y'Energie araryoherwa ati we waje kudutereteka utwara radio Black FM umudeje waje kudushikira mu Buyenzi ati rero ko waje kudushigikira muri Vitalo tugomba twubaka umugwi ntiwosubira mu kibanza cawe cyo muri communication baca baravuga yuko ntagaruka muri Vitalo ico gena muri marketing ya Febabo ya basket dumu MC akaba batama nyene bamwe bavuze ngo ngo ntibishoboka ngo yarademissiye ngo ntagaruke
kuko umuntu wese mu masosiyete bashaka gushaka umuntu wiwe muyoboka cyane bacabara baza rero harakandi Patrick cyo rero tumba tugwe marketing na communication harakandi no umuntu ari honnête wo muri RTNB aca ati no kuri Tembugisha ukuri navyo nashobora cyo gisata kirandoka ubishowe n'uriya nyene uyo mwari ko murana shaka kukwereka ko kugaruka muri bitaro kwanje ntivyari byorushe nyuma yuko naje missionné ko ni mu Président yitwa Evariste wo muri bitaro nyene hama ndagaruka ndakwita kwanza conference nyene de presse zirareisisa kugira bereka yuko ubwo byadusaba ko turendera ukwezi kumwe kuri comité sortant yeze ku byi Président rero nagomba ndagura ko muri vitaro nanifise umuntu novuga nemera papi n'umusi yo mwiza ko aganira n'abantu bose arazingana njera muri marketing arazingana avugisha president w'equipe Jamal arazingana avugisha vice president Selemani arazingana avugisha abamambre bari hanze nabo mu Burundi ni tunga rikomeye muri vitaro d'office arangirira icizere malgré ama critique yavugwa hama numva yuko nikomeje kuko muri vitaro muri komite turi nk'abana hari akanjambo bakunda kuvuga mu Giswahili eti binadamu hakamiliki urazi cyo gisugo cyane gose Urashaka gusigura abafana ba HangOut binadamu hakamiliki bisigura yuko umuntu ni kwinje yego nyira tezogira amakosa nari perfect personne est parfait rero ko karankomeje nagusigurira turi mu byo bibazo byo mu za basket nkabona ko federation muri vitaro bangirira icizere imbere evenement nyuma nakoze ari best of Burundi best of Rwanda kuje nabahuje na federation yari BNB umwezi ndasetinga byose turapanga niho rero ya evenement navuga ko ari ya nyuma après haje ibintu byabaye muri basket hana benshi banabishizemo mbwa baravye audit ajya mahera bayakoresheje barabona ko ibintu byakiye jewe nari gukora mahera UMC yari make navuga 50,000 hajya na msinze wemsinze ajya kuri departement wa 50,000 gusa kabiri narigeze ko msinga tournoi ma 1,500,000 ama societe apana ni bo bavuga ati twe tugenda ryo mu MC niwaze kuvuga ama societe niwaze kuyatapa nyanze kwese cyane gose niba ndumva yuko CV nini ya cyane hari n'ibindi byinshi peut-être twagira simba ko baca ndagaruka mugabo imbere yuko na habaye ivyo vy'ingorane naramubwiye Président wa Febabu yuko atameze 6 asigaje kore yuko wabona yuko bitagenda neza none ama icyo birahera ndasuye muri vitaro niguma muri vitaro nyene krebe cibi ya mbere ibaye ya mbere no basket nabivuyemo hama ubone nagarutse ku mu MC jo wundi muri kavidewo baranyize impande zose ndashimira na Federation Basket mucizere yangiriye na Fondation Pax kugira nshore ku mu MC muri vitaro rero ndaguma ntanga makuru kabisa tani ico saba ntanga makuru gushikana aho tugera kuri bijya bita Champions League ndibuka yuko twafashe urugendo hari kuri muri vitaro rwa mbere kwanza mission nagize twagiye muri Mapinduzi Cup Fazari tuba bambere yabereye yo bari Zanzibar ama faze retour tuje tuba bambere nyine dutsinda zose cyo tuba bambere cyo muri Champions League guhura na Young no kugira yuko narahuye n'ikibazo cyo kura tutubifu nyine twa dufite muri basketball n'abantu bamwe hari kinyamakuru cyafuse video yanje kubera ngo nakoranye na Apotre Jean Paul kifuse ruba n'ibintu by'amafitna uteke ikimugere igikere ubucunguruje ya video bafoto nari downloadinze bifise muri telefone n'abantu banje benshi ngamo bateza ko bajeje ko kazi abantu hari akantu keza gasohotse ya video irashitse mu WhatsApp Tanzania baca baravuga ati none ko muri 60 miliyoni y'abatanzania nijya mbere twumvise umuntu atubwiye ko yanga yogira iyondo batangura kumenya uko nyene bice kuri ya video yafutwa ya video wifatinga mu Burundi yafatiwe kuri centre technique usicheke makuru sinoki nta kibazo hama ndabibwira abagenzi bamwe none wewe ugira stress guteka nawe uri umuyobozi w'inyamakuru baziko ntwara iteka FM none inyamakuru sibimo yankuru urumva kuri radio wanje bifasije
no mu bagenzi baza Baja FM fisi ibintu namazeyo n'ubu urazi ko nani match zabo za basket kuri Baja TV gase Tanzania ndavuga ikintu cya mbere twonyegeza n'amakuru abakinyi dutwaye byose amafoto kubona tuba turi kuri live imwe nabijya bihugu bitunze bigenda byambaye style nyene bisigura yuko mwagiye kubera yuko harabaye ikibazo twabona yuko twabona wewe ahubwo ni twabona Vitalo equipe igakubira mu menye jewe hari ibyakozwe maze gwenda muri Tanzania twagiye na Pamba Jiji byasaba ko dushikayo Young itaramenya ko twagiye n'umuduga kuko muri guerre médiatique hari urukino rwo mu kibuga n'inyuma y'ikibuga cyane gose iyo nakora neza namwe ngani mwabimenye sivyo nakubwiye yuko nagiye barama mahera kwanza siga muhira ndaba motive ndashika ahantu bita Mwanza turakina turanganya impartu aba Tanzania bacaguma bavuga none rya equipe mwavuga izo kwita Yanga inaniwe inganije na equipe ya Pambi duze muri deuxième division pre 23 ans bamuvugizi ari aho bazamu kwanza nago narabasabye ijambo baduha ijambo baranyima ntibari banzi shisi Dar es Salaam rero barantumira kuri Wasafi Yusufu Mukure nasanze yo Mauridi Kitengo ujya bita Kitengo afise very zibiri abantu bateye imbere cyane no mu miryango usanga ibaye Buraya agakora journalisme iwabo urumva cyenda rwanda very nayibonye Dubai muri desert nitembereza nka taxi ahari ndayibona mu Burundi ngiye kuramutsa ndeka tubana umugenzi yo kuri Van Beach none umujournaliste ntafisi afise zibiri nawe yakora ikiganiro mtamwe notego ati mimi nikimaliza kuongea na semaji la Afrika semaji urumva yachoka ati semaji ndavuga nenda Zanzibar wakati pe barateye imbere kweli aho ni sinda kubesha nagiye ni moto uvuye muri hotel nja muri studio ndavuga rero reka telefone mugenzi wanje yitwa Mapwa umugenzi wa FC Said ndamenyesha ko nashitse aba mu Rwanda Mapwa akina muri Flamengo yalo Mapwa banagomba kone ibiganiro na Mauridi Kitenge n'abandi bo muri Wasafi atabo bose n'abayanga bagomba bagukarange nanje ndigaciye ubwenge ku bwenge bwanje ndavuga nari kuri experience yanje nta numwe yantanze ko umuvugizi ntibonshobora ugaca ndavuga ati mana mufashe igiswahili canje kiwe cyiza kuko nagera muri Zanzibar nta giswahili navuga neza nashye kucibutsa ko kera twarakivuga mazaje bitogo ndavuga nti kama yange tanipiga najiuzuru atetirudia nuko bavuga nasema Yangi kinifunga mimi Vitalo kwenye mechi ya awali najiuzuru kujiuzuru kuna kitaba ni demisiona abantu bica baratanga iyo terme Arsène azi abantu batazi niya komite yanje iraba Arsène ngo demisione kubera match no yari we mureki ni system ya marketing ya communication bwana nafashe ngingo bana niho rero match yaciba stade iruzura kubera iki byaje banavuga muri WhatsApp byace rizungurukisi n'aba no ku ma tweet barabyandika nyene ku ma kuri Twitter bana bucuti rero baramenyeka muri Tanzania ngenda kuramutsa mugenzi wanje yitwa Bernice Bukeye hariya kuri Poro kuri TPA abanyagihugu barasaba ifoto aho naca hose mbona nakunzwe tafuka none abana bankunze gusumba ni wacu uko je iwacu aho nkundwa cyane ni mu Ingozi gusumba ni Bujumbura kwera hari nyene nani mahariye barankunda iranshanga ntangura ko nahantu hose nca semaji aho rero ndakubitwa kwanza bine bacabanza nirikaramu sinye kuri Azam TV live abana bakorera bisi yose ari kamwe n'umukoca wo mu Argentine twa Gamondi ngo bavuze ngo ntaco tumaze muri ko turagutsinda ngo tugwerekeze kuri aeroport uve mu gihugu ngo ni waravyemeje ko tudemisiona iciba base canke bicabira ryosha Vitalo nayo cyane avuga ati mimi nimepigwa yene jupa amekuwa joto
arashushe ati ubushuhe bwo tumya kinyacu ati unyene muri Espagne nteje guhamagara umuntu ajirwe analyse video kugira twikosure ati miduga 50 iri kwivaza kahama Morogoro na Dodoma ije kwitegura match tubatsinze waronda tupende aibu atanzania basuragira ubwo Alo Yanga bari basavye ngo tunakuomba utarudije inyuma siku gani. Ije vraiment bashiro tunayenzura abamadutsinzi. Hace basaba ati basi tuguhiki kugira ushobore ugume ngaho dutuka. Ya ndavuga ndavuga ati mu muje mushaka. Ko hareba kundi cyo bita gift. Umuntu yakuryoheye singivyo nga mu Burundi usanga aramajambo basanga ni gift baramaye gift ntavuga bwa babanje kurindira gato twakubiswe bukeye nda demisiona cyane nkare mu message muri Yanga mbuza ku demisiona nyene wari barambaza bari kama turisire ko demissionye bro service ya communication yabo no wa wihuse iki bien ni blague turi muri football abambo bitaro baranyandikira ubutumwa kidumu ba Cedric Bange abantu benshi baranyandikira no wihuse ntari ku demission none wari sayo ko shaka ku demission cyangwa yari system narabishitse ko maze gukora barundi dufashe ingiyo turayifashe ubwo komite yanje iranka ku demission mugabe imbere ko bavyanka nahamagawe na Haji Manara mu influencer akomeye cyane gose aransaba nze hariye je ndabwira komite yanje foi kugenda niteguye komite rama mahera ndagenda guri kanzu ni sandari ndere kuraba Manara bukiye kuri yari yansabye tubonana ati jewe ndi umuntu akuriye abavugizi muri Afrika bwa mbere nagomba gushimira biri kuri Manara TV biri kuri promotion akuriye match gushika naho stade yuzura none twe muri Tanzania ntiyuzura atari ku munyamahanga aza muri Tanzania stade akayuzuza ni gitangaza twese twavyemeye rero tundaguhamagara ndaguhanure ati Ferguson yarigeze kuvuga ko ndatwaye championnat azoca demission Arsenal niyo yatwaye iyo coupe naho uracari muto Afrika iracagukeneye ati kuva no munsi ndakugiza umuvugizi wa Young Africans muri Afrika na East Africa ndakwemereye yuko Yanga izogenda uzoyiherekeza ndakwemereye kandi ikoti genda kwa Sutibega baguhe ikoti ikoti yainguriye Emilio de Samashiringi nigeri muri clip ya Vishu ya Rantable yaciye ambwira ba manager famba tuzozo wambaye ikoti ya Manara nagiye muri Sutibega barampima cyarantangajije nasanze abatayire bujya bagira ibintu extra bambi Milendi Mercredi nari ndayifi ko ya ikoti bari bayikoze baze ku presenter muri Yanga presentation yarabaye Presentation jewe naranse offre mu makrebe hariye magabo je shaka kugumira ngaha tafisi ntumbero okay tuiswesa tako Young Africans ni equipe ikomeye East Africa no muri Africa rimaze gukina mu match menshi n'ibindi bihugu byo hanze bitari muri Africa mugabo baragusavye barambwiye abafana kwanza arambwira yuko jewe banshimye ko nibita kuwa masishaje hamasa isugura mobilisation ati twe turase umuvugizi mugabo wewe tuzoshaka uzogire hamasa hamasa ni barase makarte yo guhamagara abantu kubibuka nakubwiye yuko je baje barandiye nitiye gutaha singitano yirisha oya jewe itike ni sinapi company y'impaje mugabo ikija kwa mande iyo bacirwa turaza kuriha amande sinapi company ya isaho tuca turi amande na séjour uzomara bwo tugumane ngaha narigiye kuvugana na equipe yitwa Fountain Gate bijye mwabonye bya 2500 bijya n'ivyo vraiment none kumengo akanoti hari abatanga ara kanoti kameze neza kandi ugerageje kuri Tanzania kuri kote ya football iri kurundi gwego barakomeye cyane izo objectif peut-être wavuze ati reka ndazibandere ngange mu Burundi nimba atari banga nimba itari secret gose zo bari myiza izatumye utashaka kuja ya muri Tanzania ni ibintu familial yego ni ibintu familial kuko je ndi wacu ndifura hama narumva ko no kwibundi mwanya kugira nshobora kuja muri ivyo vy'ama club kuko ndende mu consultant w'amashiramwe atandukanye bari kumpemba igihumbi
c'idolari mugabo hari ibintu bimwe bimwe nkora ngaha mu Burundi vyankenerwa kugira barabonye ko narahuye na Président mukuru w'igihugu nemera cyane Evariste Ndayishimiye n'icubahiro ndakunda kumviriza ivyo ashikiriza mu nyamakuru ndabona yuko hari ibintu ngiye gukora ngaha natanda hama niyo nabikora nkabishikako 2025 ndashobora gusinyira club offre ndamaze kuzironka mu Rwanda Tanzania Kenya so kumuvugizi kuko bya bintu by'ubuvugizi byarabaye seriye cyane nubwo cyege cacu ca Yanga ko nabise support y'abatanzania nkagira support y'abarundi hama hananifise amasezerano n'amashira hamwe sanzwe mpagarira ibintu by'amapublicity gira rero publicity yabonye wagiyemo yego cyane ikajya na karorero kamwe mu yandi mashira hamwe rero byansaba gushikana itariki 31 ku 12 kugira tuvavana kuko amahera y'ayo mashira hamwe nayo tuye kuri avance donc narishwe imbere bice bisaba yuko muri kugira ashobora rero nawe ko taco nihutiye ndabwo niba banyime n'ubu nawe ukaye mu ndwi heze nasanze gwa rukundo ari gwa rundi nyine nice one rero naciye ngira dileme ko club inkibi amawenje muri Tanzania bakeneye ko ngira hamasa mu guhimiriza abantu n'amashira makomakomeye wasanga umunsi umwe ninjiza amahera no kuri kwezi hama club ugiye kuyikorera hariya anye nta bindi usura gukora ngo muri focus kuri club urondera ibintu bishaka kumenya yego hama rero navuze ati reka kwanza nkore narumva ko mfise nka saison yinde muri Vitaro yo gukora cyane hama bigira ibintu byose n'umutima cyane gose umutima wanje ntiwashotse wumva wowe kuko narababwiye ati mari rukanye manara none je nanje mushaka nkore ukwezi kumwe mu nyirukane kontra yanje mushiremo yuko ntazokwirukana muri iyo myaka 2 doce nta mfisi mu bibacu Burundi nka $30,000 n'ibihumbi 10 bya recrutement mugabo genda umupapa ndacatse ubupeti butonye nezo gukurikirana cyane gose rero nagiye mu nzira nyinshi ariko ndabona ko 2025 zo namaze kwitegura kuja muri yose muri Tanzania urugendo rwawe muri Tanzania ndibaza yuko rwaramenyekanye gose amavideo yarazungurutse hose byarabaye trend kujya abatanzania bavuga ku buryo ku nkuru yawe wanditse kuri YouTube on trend Tanzania haza amavideo yiwawe uko uravuga twanze group na Diamond na Harmonize yitwa Romba sinabivumbiye barababwira ati sa Murundi sa narababwira ati mimi niko trend acha nirudi nyumbani baba Levo na Mwijaku na Diamond bari trend ndabira n'abarundi kugira muvure ko trend yanjye isaba ko mugira collab y'abaririmbyi 12 kugira mukure kuri hit none nta muntu arankora kuri hit baracari nyene kibazo cyo kiracari handi jewe umuntu nemera yamenyekanye ku nsomba muri 2024 Chris Ndikumana kuko Chris ngi Dubai abagabone bi Brazzaville mugabo ni volokari abaza na kigingi yarambye itozo umudepite embe turi muri zo muhoro umuntu kwanza nemera koze neza cyane muri no mwaka kigingi cyane gose ubona ko n'ibiteramo byo byarabaye big ama publicity rero baje semaje la Africa ariko ngomba ndamubatize semaje la dunia ko ngomba madushka kure cyamaze kuja ku migabane 3 mugabo wageze za United States of America cyane gose ikibazo canje cyane gihagaze kuri wiziki mu rugendo rwa muri Tanzania muri séjour za wamaze muri Tanzania nicaye ikintu wize uvuga ati kino kintu turakibuze mu Burundi bishitse tukakironka mu Burundi turashobora kuronka frambo yinjira cyangwa igihugu cyacu kikamenyekana investir no gufata risk ngaha abantu benshi bafata risk barashira mu bitahe mugabo bibagize bagahomba umwaka wa mbere baca bagihiba abandi nabo barashaka gufata umwaka wa mbere bakavuga ati no guhomba canke kubaka izina umwaka wa kabiri no gusarura nico rero jewe nize kuvyerekeye aho hakurya hama ikindi naco nize barakunda amahera barakunda amahera bazi n'agaciro kayo ibi byo umuntu ngo ndongira kuri Mikashe Vene nabibonye mu Burundi hari umuntu arakwemerera amahera yuko uzatora land akazogushikira samedi kandi umubona amaso mu yandi aho makubwira ijambo subiri kubona subira tuza
nakaje umva bihute ukamwandikira agasoma twa tundi mu message luti wabonye ko yisomye bibana okay hama hariyo hierarchie bavuye n'ikintu umushefu arabwira baje batunga bariya batonyere barashaka kuzuzungagiza ibyo yemeye nk'ubujara amahera na ronse nemerero 17 anshikira ro 27 bucana ibanze kugira ndayaronke nahone nikoze ku muavoka wanje nziku n'umusoda bagendana baje kumbugira ahantu mwe maremeye ibi nibi umuyuzi yiwe arangwita amadolari yanje nitahira ndaronka n'ingurube hari yaraswe narose mu kwado kw'ingurube yego witi standard nzo zamerekeje niko ndirimbira barandirimbira ivyo nizi rero nagusiguriye kubaka izina n'abantu nta social media bafise okay dushaka ko abantu batumenya batatukuye ku marezo sociaux sivyo kweli social media zirafasha wavuze ba Maulid Kitenge bagira mu miduga irenze n'abandi ba journalist tugerageza kubona hari yangi tukabona lifestyle yabo tukabona yuko ari ubuzima na brand ambassador kandi mu society yego merci beaucoup wibaza yuko nka Arsène Bucuti izina wajukuye hari yanyi ukarizana nga mu Burundi tukakumenya davantage social media zawe zikaduga cyane gose nagiye muri Tanzania afite 2000 followers nagumye 27700 merci beaucoup izina ryawe na lifestyle bayemo n'ukuntu bayeho wibaza yuko biri compatible uri fier yo wenyine jewe mugenzi wanje niwe yitwara maye akunda kubimbwira n'abandi bagenzi bo mu Rwanda tiya bawe uri mu kindi gihugu gitahura marketing nyene security zigiye gucanje gitaro kwidandaza Bucuti wo muri Tanzania afite etage sivyo mugabo ngaha kandi yogenda bisubire hakwishira mu riza rigatungisha Bucuti rirondera mu Kenya no mu Tanzania rihama miliyoni akacaza gukoresha abarundi hari yansuko uza kugurushira hamwe rumyamahanga hakandi ku murundi mwene gihugu izigora y'amahera yawe araza gucako n'umunyagihugu wa muntu araza guhindurira ubuzima umuntu rero navuga yuko ibyo ubona ko ni byinshi cyane je narize kuba seriye narize kumenya kuganira n'abantu narize kumenya yuko hadakomeye umuntu hakomeye institution nukuri iyo bavuga ati kumenyekana udafise frambo mu mufuko canke udafise cyakano kimeza yuko yego uhagaze neza birafise intérêt canke kumenyekana n'umutahe kuko abo ba ma connaissance yatumubaho je no munsi connaissance irambeshije nta hantu je mwebwe kutrando hari abantu naremye mu bwizigirwa bashima ko je simbesha vraiment nimbara umuntu nabesha ashobora no kubyandika muri commentaire narize kuva 2019 vuye muri Sud Afrique na 2021 vuye muri Turkey kora nguma niga nkora n'abantu navuze bwandi bwizigirwa barafasha umuntu uzi ko je nagiye muri Turkey kubera kuvuga umuntu kuri departement ya Président wa Tigers Chris acambwe ati nzo gutwara muri Turkey sivyo ni ya connaissance y'abatanzi yari kumfasha kumenyekana rero niyo frambo basigaye kumenya ingene ukoreshwa kumenyekana kwawe mu kugira ushobore merci beaucoup sivyo rero kumenyekana k'umuntu kurashaka gutuma abandi bantu babaho ntabwo yakara wabonye ko wasanze ngandi kumwe n'abantu asuba 20 iyo tugana yiraduhana n'ivyumviro rero frambo irakeneye mbwa rirarondegwa cyane gose muga nishoboka mu gitizigiwe bisigura yuko umaze kumenyekana bufise base ego rakubaze kuko asansan twarabonye amafoto yazungurutse ra trending byatari uri kumwe na nyicubahiro mukuru wacu w'igihugu umujama w'aba jeune agerageza kwegereza aba jeune kugira peut-être dushobora kugera to the next level ndifuza kumenya umaze kumubona Président Imande wari ufise micro siyo narindi sinumvise ivyo bakora vuga hajya mu mama umaze kubona nyicubahiro akwegereye akagukuboko mu Kuramukanya wiyumva gute wiyumvise mu gute kera batubwira ati ngo uragwaye amaso nturige ubona Président jewe ndamaze Kuramukanya noro ari Président mugapana ku rugero rujya mwabonye hari kavidewo nzo kwereka ndamuhaye umupira ariko aratira ranse muri Coupe des Héros Coupe du Président ariko rero warumbaje kuvyerekeye nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye umujama w'abajene muri Afrika nukuri vyabaye n'umujama w'abajene muri Afrika kubera ko aya maprize abantu bafata
komantere zabaye nyinshi muri Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda yuko umukuru w'igihugu yagabiye umujournaliste cyangwa umu MC. Mugabo je hagiye nari hagiye sinari umujournaliste nari umu MC. Hama iyo ntaha mikro nyene icubahiro ivyo yangabiye nta numwe ari kubimenya. Sivyo? Niwo mukuru w'igihugu ngaha kwisi yicisha bugufi. Niwo mukuru w'igihugu akundana. Ndakubije nabonye sishaka kuvuga abandi bo mu bindi bihugu. Ndiko ndanima muri hari ndavuga ati umukuru w'igihugu arashitse turamwakiriye. Ndavuga umukuru w'igihugu aragiye acanye gatoya ndacari ngaha. Inja mu byo twakira umuntu. Aragaruka ndanasaba turasabye club automobile du Burundi. Kwanza ndafite na award ngaha. Ndaza kwikwerekana hawe na Afrika ishyiramo ryarari muri Afrika. Ndavuga nti ubu rero turasavye etape ikurikira tuzitirire General Major Evariste Ndayishimiye kubera ko ari we yatumye no hari iba yaciye avuganya n'icubahiro nzoca ndayifinansa ndanasigura ingena ishirahamwe rirongowe no mu tambukanyo umukuru w'igihugu Président biriko rirafasha no gusingumba zivyara ubushuri ziriko ziravyara n'amahasa kubera ko habaye politike nziza muri ya fondation mama mugira neza hariya mu kibimba afisige nawe ko barafasha insemination abantu bakavyara umunezero ugasubira mu miryango kindi kintu cankoze ku mutima nanasigura 2040-2060 bizodusaba gukora cyane bizodusaba guhindura mentalite bizodusaba discipline rigueur byose ndabisigura cyane yageze avuga ati nyene icubahiro ndasabye Imana ifashe no muzi tugende turamukanije numva mahera akubwiye umugazo abajene ibyo basabye bazi ko bidukorera kugira azanye BG banki gwaruka kuzazanye BDF banki y'abakenyezi payeje kandi urazi ko yemeye ashitsa cyane ngiye rero ndamubwira ati nyene icubahiro ashaka mugende museze muvyeyi w'abarundi acambwira ati niwe witebeje cyandabwira ndavuga muri micro ati none ga mwabamenyesha makuru iyo sana migombe baciki basi umukameraman mwe wayifashe basana abantu bafite amasamuze murababashaka Excellence Monsieur le Président de la République ngiye kumuha ukuboko mbona aramubiri wamenga sinziga no kubwira burya kuba Président ni kintu kidasanzwe n'ibintu bidasa byari ryambere nyambiriye umuntu nkuvo ivyaha byanje byose biravuye Kuramukanya n'umukuru w'igihugu narumvise ko ibicumuro byose bivuye ko ubwoba narimaranye iminsi rana mu buzito duse ubwoba bw'akazi narumvise ko mbaye purifié mbaye mushasha narumvise umenga arambwiye ngo rema umukuru w'igihugu ndamukije ndavuga ati ndagiye cyane Kuramukanya na Excellence arampobiri ubu ni jambere banya Excellence Igazana sikuvyemera nagiye kuvyemera mbonye video ndaramukanye na Président de la République yaciye kwiragira isi semaji la Afrika abatanzania barandika abanyarwanda bari studio baraposta ati bamugabiye ingurube 10 hama maze gutanga micro ndabaza umujama w'abajene Président de la République son Excellence ati biye ngabiye ngo bivu arabivuga yuko ahejeje kugabira none iyo ntamuha micro mari kubimenye byo yambwiye yanyenye n'icubahiro acarambwabira ibiguru 10 ati muri Tanzania bakugabiye 2 uranyumva abantu none ivyo biguru zo bito nabwo nyambaye ibyazo mpambaye ivyo yavuze ujya no mu vyeyi narumvise kwanza urukundo wa Président abarundi dukunde Président wacu mu Rwanda nimuna ko bamwambara no kumikira muri Tanzania muri za Uganda Président wacu tumukunde tunamushigikire tunamuherekeze mu bikorwa by'iterambere kuko
niwe yatowe n'Imana cyane gose yatoye jewe babalawo je yatoye ko nzoba umu MC iyo yamutoye kuba Président na Jimbere rero tumuji inyuma kugira ngo mu Congereza you lead and follow Jimbere abandi bagukurikira kabisa namwe mwitwa Jimbere yego isigura yuko rero jewe kuramukanya na excellence kwanza ni ibintu bidasanzwe n'abantu bunye barabona ko ari ibintu bidasanzwe ari abazwe bavugisha neza atubora umuhezagiro ubunyi bwami wagabanye ubuzima bwahindutse gute bamaze kubona zirya video n'amafoto uramukanya na excellence abantu bose baranyakira neza ati wamunira gusona mu intebe ziza akanyakira neza unyura yuko ngiye no kwanima hano ni ibintu bikomeye cyane rero jewe Président de la République nace ndamubwira nti no muri 2020 tuzokongera uranyumva niko namubwiye kabisa je n'ibintu batumvise abantu rero je nararyuhiwe n'ubu yasubira kunyakira ndasi ivyiyumfuzo n'ivyiyumviro bitari kuri jewe kuko je nta Imana itampaye byose yarabimpaye ariko ndafite ivyiyumviro vyotuma twebwe ugwaruka tukamushikiriza tugatera imbere kabisa kuko je sinke n'iterambere rya HangOut Arsène Bucuti ya ni iterambere ry'abajene bose mu Burundi kujya twabonye aba Ethiopia bagenda i Buraya akagaruka guteza imbere igihugu cyabo ca Ethiopia kikagira amadegi Afrika yose ishorera natwe Barundi turashaka kwiga ikintu cotuma isi yose iza kudushorera none hari umurundi akora isuka ko tubeshejeho n'umuri none umurundi yokreye isuka ngaha niyoronka monopole sivyo kabisa Arsène mukurangiza neza kino kiyago cacu ndifuza kumenya n'ivyo ibintu wishimira mu buzima bwawe uvuga ati ego kino kintu niki ndacishimira kandi kuba ngeze ngaha ni c'est grâce y'ibi bintu jewe ikintu ca mbere nishaka cyane nishimira cya kabiri kumviriza abantu kuko ndatahura yuko cyane muri Afrika ikintu cyose ni connection uno munsi umukuru w'igihugu keneye ko ba ministre hari abantu bangahe yo bihanuza bikaca bibi rero ndatahura akamaro k'abantu cyo ni ikintu uvuga nishimira kumenyana n'abantu cya kabiri kubona ibihe narigeze kuba mu bintu byiza narigeze no kubaho mu bukene je nabwo ko nagize mariage nkenye dotengira nayitanze mu matranche ava mariage urumva kuko nakoze ahantu mara amezi 11 batampemba ntabwo bari bazi ko bazompembera rimwe rero maze guca mu bihe byiza na bibi naratawe akamaro k'abantu naratawe kandi ko umuntu atamaho rero tubwiriza kubahana muto na mukuru kabisa ivyo mperuka kuvyiga ntavyo narinzi nari ko nzobaho iterambere mangi mu bihe byiza bref rero ico nishimira kumenyana n'abantu nishimira gutembera nishimira gukorana n'abandi nubwo umuntu atari umwerandije na kujana ariko dora n'ibintu byinshi cyane rero ndishimira kumenyana nawe ndishimira kugira umuryango wanje ndishimira umuvyeyi wanje mama na papa wanje mugabo cyane mama wanje ko yarafashe ukuboko mu iterambere ryanje ndafise inspiration y'abana banje baranyispira cyane ibintu byinshi ndashimira na madame wanje Nadine n'abantu bose bamfashije muri journalisme muri sport nagusiguriye kugira ukore mu bintu urabaho commande twe turabaho commande bakavuga turyarashoboye yego ndashima si wanavuze Président n'umukuru w'umugambo uri kutegeza je twararamukanije si n'ijyambere mugabo ibintu biryoshe rero ko nabana abategetsi bose bazi MC Babalawo nigiye Président Ngabira navuga ko nawe na Ministre wa Interieur Martin turaramukanya na Ministre wa Défense ya Jimbere turaramukanya numva ku ntwaro zose mbafise n'abaministre tuzinanye abageneraux gushika ku mupranto hano hose mbafise abantu nyene ngomba kuri challenge kuja muri gym cyangwa guhagarika ku MC nicaye kino toramo ku MC ariko bumbesheje gusumba n'ibindi byose kuja muri gym ndabishaka ariko satana arantera kuri nabaye naragize na natation hajya source de nil
barabashimye ingene afsigabira no koga mwana amaze umwanya rumeno mara hako ya gym tubishira imanga tubibwa hako guma wewe MC nawe gym kwe kaka bimbeshe jewe none je nabwiye ninda ziformira ingana mbayo no umburikiye umbujije basket cyangwa muri football umwe muri basket cyangwa na cinema umwe muri cinema cyangwa muri clip cyangwa ukaca biga mu publicity sose birakora urumva ifu yuko rero abantu tugiga kudakora ikintu kimwe kabisa nakaye kajambo kaye ku mutima ufuza gusharinga n'abakunzi biwawe babana gufollowinga cyangwa babantu bagufise ku mutima cyangwa babantu bifuza ko bamenya tano yawe bamenya power yawe mu byo usanzwe ukora umwanya n'uyu wundi cyo nababwira yuko urukundo rusumba byose bige gushigikirana nico nababwira kuko kujya baden paul ivuga muri scotisme general biscuit umugabo muri saint extreme chito on seti gushobora bavuga ngo tâchez de quitter cette en l'air rendu meilleur que vous l'avez trouvé ici twige kwisiga kuko twese tuzopfa mugabo pa usize izina ryiza hamwe n'umwana wawe atazotinya kuja mu rubanza bavuze tujya n'umwana wa nawe rero navuga yuko ubuzima nizi ibintu byinshi ubuzima nakoze ibintu byinshi byiza na bibi hari ibyo nakoze na bibi wanashaka kura kutamenya canke kudahuza n'abandi ko abantu turiyobije gukundana turiyobije kubahana ariko navuga yuko isenyeretse finance nyinshi haba muri journalisme haba muri sport nabonye abantu bashigikirana nabonye abantu banyinyurana nabonye abantu barigana nabonye abantu bakasanya rero maze kubona ibintu byinshi cyane gose narabonye n'abantu bangwanya mugabo ugasanga 40% muri bo nibo baza kumburira ati wewe wa muhungu witwara ukuragira uko rero ni ibyo kabisa gusa cyo nuko abantu benshi batarantaho hari umuntu ashobora na agenda ashikiye wewe kinge na mezi ndagushikira gushika ipi wikundi umuntu uramukunda bana gushika kwa nyuma no faking urumva gusa abantu bazaba kugira ngo akunda amahera n'inda ya asome yaba nkunda amahera simbambanga kabisa anaraciye serbi rero kabisa reka ndagushimira wadukurikiranye video bya FM kino kiyago cacu yari ka boss for real na ndi kumwe na Arsène Bucuti mwumvise amateka yiwe mwumvise histoire yiwe nawe atashatse kutubwira byose kubera yuko twogira part 1 twagira part 2 twagira part 3 ni byinshi amaze gucamo mugabo ikintu cyanyoheye nuko harimo message mu kiyago ciwacu je ikintu nize yatubwiye yuko muri ubuzima twamwigishije ibintu byinshi kumenya kubana n'abantu kuvugisha abantu kandi agiye kubyiga vuba bisigura yuko ni ikintu cyiza ni Arsène Bucuti mushasha bivanye nuko aguma voyage umwanya wose za Dubai vya Dubai ari retour na famille Dubai Turkey enjoy mu Italy Egypte ibihugu byinshi ibyo byose ni kubera nyine kabisa ni ikintu cyiza kuba umujene uzi kufise talent nucikinege focus the stress ata yuko umunsi w'inyerizo kwakira gahunda sanse icyo navuga cyanyuma umuntu wese kwisi arasingabirana Imana yamuteguriye kandi zo mubeshaho ntagire umuntu acika intege kabisa abase gusa kwinyenyeri kwakira kwisi bana igihe cima none je ntabantu bari bampevye ubashe bambira felicitation sibyo Sinaye mugihe cyo kwihebura ndi mwana batangiye kuvuga ko 2024 no mwaka mubi kuri jiwe ariko via la fin mvuga ngo ni umwaka wa mbere w'igitangaza no munsi rero turiko turaja mu gihe ntariko ndashima cyane ibyo baduhamagiriza abanyene icubahiro guhindura ivyiyumviro abantu dusigaye tubona abantu intege nke zabo gusumba force yabo cyo kintu kiriko kirica ama societe cyane n'amafamiye umuntu mu muravye mu ntege nke hakura abashoboye rero ndashimira Vitaro yabonye ico nshoboye yirengagiza intege nke zanje kugira ishobora kugira aho ishitse nanaterera turinjiza uburyo butari buke turinjiza n'igikundiro turakundwa muri East Africa nkuko twari twavyihaye nice one duhera kuri rya kamera yari yacu tugira gucangira gukundira ngira nda pop tuvuga hangout n'ubayenda yanje ariko iri ari marketing nizo kumanda kubishobora tukifanya nakubali tugira gatatu pop tuvuga hangout ready turagiye mu 2 3 pop hangout tuzangaha pop hangout hari yaye pop hangout halo 5